iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 kwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu hagiye kwibandaho. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kivuga ko umubare w'abantu bashya bandura virusi itera sida wagabanutse. Turaza kumva uburyo byagezweho naho mu Burundi harimo impuguke zivuga ko iterambere rizagorana kugerwaho hatabayeho ubuyobozi bwiza mu bigo by'ubukungu. Turamutse tutameze magabo ngo igisata cy'ubutunzi gitunganywe neza, intwari beritse imbatazo mu gihugu, ibintu byose tuvuga n'abatware bavuga, ibi bintu bizava biguma ari indoto. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo intara ya Kivu y'Epfo yatangaje ko nta Ebola igihe ari nyuma y'iminsi 41 nta murwayi mushya ubonetse mu yandi makuru. Mu mikino Misiri irashaka ko abasifuzi birukanwa mu gikombe cy'isi mu gihe imikino ya kimwe cya kane izatangira ku munsi w'ejo. Ntimucikwe nayo nabateguriye Gendi Yves Bucyane. Tufite n'ikiganiro cy'abagore kiza kugaruka ku ngingo zinyuranye zireba ubuzima n'iterambere ry'abagore. Amakuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere yo gutangira amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye, Prime ndi kumagenge yadutegurira amakuru agezweho hirya no hino. President Trump yagabishije yuko Amerika ija gusubira gutera Iran bikomeye cyane muri iri joro, inyuma yaho imbere yaho yari yavuze yuko agahengwe ko guhagarika intambara karangiye. Mu nama ya OTAN i Ankara yavuze yuko abategetsi ba Iran ari umucafu, atavuga yuko atazosubira kuvugana nabo, ariko yongeyeho yuko abari mu biganiro ashobora kubandanya bavugana na leta y'ico gihugu. Umutegetsi wo muri Iran avuga yuko amajambo ya Trump ajana karere mu muriro, akagabisha yuko abakorana na Iran mu karere baryamiye amajanja. Ibiciro by'ibitoro vyaduze yarenga 4% bishika ku rugero rwa mbere runini mu ndwi zibiri. Agataho President Trump yavuze yuko azokwemerera Ukraine gukora ibisasu vya Patriot by'abanyamerika byo gutegera misile mu kirere. Iyo ikaba ari insinzi ikomeye kuri President wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Ivyo byatangarijwe mu nama aho abategetsi babiri bahuriyemmo iruhande y'inama ya OTAN, aho mukuru wa Amerika yagiye arashikiriza amajambo meza ku twigoro tw'intambara twa Ukraine. Trump yavuze yuko Ukraine ishobora kuzokora izo misile vuba, nubwo yavuze yuko kompani ya Amerika isanzwe izikora itarabimenyeshwa. Zelensky yavuga yuko Patriot ariyo nzira yonyene yo gutegerera mu kirere ibigwanisho vya balistike by'Uburusiya. Imbere yaho abajijwe ku bitero Ukraine isigaye igira imbere mu Burusiya, umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire yavuze yuko Uburusiya muri iyi minsi bisigaye bibugora gukingira ikirere cabwo. Ivyo Amerika yizeye ko bizoshikana ku nzira yumvikanywe ko yo kurangiza iyo ntambara. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umuganga w'umudagi afasha abarwayi b'indwara z'ububabare bw'umurengera yakatiwe gufungwa ubuzima bwose azira kwica abantu 15 mu barwayi biwe. Sentare yo mu gisagara ca Berlin yasanze uwo mugabo w'imyaka 41 yamenyekanye gusa ku izina rya Johannes M. yagiriwe n'icaha cyo kwica abagore 12 n'abagabo 3 hagati y'umwaka wa 2021 n'2024. Abashikiriza manza baracabandanya gukora amatohoza ku bindi bintu byinshi bikekwa yuko byo bifitanye isano n'uwo muganga, bishobora gutuma uru rubanza ruba urwa mbere mu zikomeye cyane ku bwicanyi bw'ikivunga mu Budagi. Ni inkuru ya Bethany Bell mwumva mu ijwi rya Chancellor Abimana. Abo bavuga ko bishwe n'uwo muganga bari bafise imyaka iri hagati ya 25 na 94. Sentare yabwiye ingene bose bari bagwaye bageze kure, ariko ku rupfu rwabo rutari rwegereje. Abashikiriza amanza bavuze ko igihe yaba bagenda basanze iwabo uwo muganga yabatera uruvange rw'imiti yica kandi umugwayi atavyemeye. Bavuze ko vyashitse kenshi aho yaca asiga kongereje umuriro kugira nyegeza amakanda yiwe. Mu kiringo c'umwaka ubwo rubanza rwamaze, uwo muganga yavuze gake cyane, ariko mu kwezi guheze yari yemereye ko yisha abantu 12. Abategetsi bibaza ko yishe benshi kurushaho. Abashikiriza amanza bariko baratohoza ku bandi 96. Latifa hijamande gwawe. Urakoze cyane Prime.
dutangiye n'aya makuru twabategura kuri uyu mugoroba ku buryo burambuye. Hari inkuru nziza ku cyorezo cya Ebola nubwo gikomeje gukwirakwira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intara ya Kivu y'Epfo yujuje iminsi 41 ikurikirana nta murwayi mushya wa Ebola ugaragaye. Ibyo byatumye hatangazwa ko icyo cyorezo kitakibarizwa muri iyi ntara. Hagati aho mu ntara ya Ituri abakozi mu rwego rw'ubuzima bamaze igihe bahanganye n'icyo cyorezo, aho kuva ejo bahagaritse akazi bakaba basaba guhabwa amafaranga y'inyongera bagombaga guhembwa. N'inkuru ya Chansar Abimana. Ukwemeza ko iminsi 41 iheze atamugwaye mushasha wa Ebola abonetse muri Kivu y'Epfo byatangarijwe mu karere k'ubuvuzi ka Mitimuresa, ahari hafashwe abantu 3 umwe agapfa. Iyo minsi yiheze rero birashobora gutangazwa ko iyo ngwara itakivugwaho hantu, ariko mu ntara ya Ituri isinzikaye kurusha izindi, ibintu ntivyoroshe mu rugamba rwo kuyigwanya. Kuva kuwa mbere abakozi bo kwa muganga mu bigo vya Bunia na Gwampara vyita abagwaye Ebola barahagaritse akazi basaba guhembwa ubushiruka bute bemerewe. Ariko kandi abategetsi bavuga ko hari ubukene bw'ibikoresho byo kwikingira kwandura n'umuti wa chlore wo gusukura, bifatanye nuko abamaze kwigishwa ingene bifata ku mugwayi wa Ebola bakiri bake. Ivyo vyongereje ivyago vyo kuyandurira kwa muganga. Gushika ubu hamaze kwandura abakozi bo kwa muganga 96, 19 muri bo bakaba barapfuye. Ingaruka z'ivyo bibazo zaraye zigaragariye mu kwiyongera kw'abanduye n'abapfuye mu kiringo ca vuba c'amasaha 28. Hamenyekanye abantu bashasha 84 banduye, hapfa abashasha 58 muri Ituri na Kivu ya ruguru. Kandi aho bitereye impungenge, hafi 80% by'impfu zabereye mu kibano atari mu bibanza vyo kuvurirwamwo. Kuva ico kiza gitangajwe mu kwezi kwa gatanu, abamaze kwandura barenga 1700, abamaze gupfa n'580, abakize nabo n'280. Dukomereje mu Burundi, ishyirahamwe ryemeje kurwanya isesagurwa ry'umutungo wa leta no kurwanya ruswa Holicom rivuga ko bizagorana kugera ku ntego z'iterambere igihe cyose hataraboneka umuti w'ikibazo cy'imicungire y'ibigo bya leta n'ibyo bikorera. Mu bushakashatsi bwakozwe ku mikorere y'ibigo nk'ibyo mu myaka 40 ishize, Holicom ivuga ko byinshi byahombye, ibindi bigafungwa cyangwa se bikaba byaragabanyije ibikorwa byabyo kubera impamvu zitandukanye, ariko cyane cyane bitewe n'imiyoborere mibi. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara uyu munsi bwakozwe n'impuguke 3 za Holicom. Umwe muri izo mpuguke ni Gabriel Lufiri, ari nawe uyobora iryo shyirahamwe. Mu kiganiro yajyanye kuri telefone na Prime Ndikumagenge, yabanje kumubaza impamvu bahisemo gukora ubu bushakashatsi bushingiye ku myaka 40 ishize. Twari kugira ngo turabe kuva mu ico kiringo bavuga yuko habaye amapolitike publique ajanye n'ivyo kuduza ubutunzi, no mu iki kiringo tugeze mu mwaka wa 2025. Nico gituma ro twafatiye kwico giringo, kandi n'ikiringo biravye neza hatwaye imigambwe itari mike, Iprona, Frodebu, CNDD-FDD mwa kino gihe. Ego muri ico kigwa nyene rero murerekana yuko musanga ayo mashira hamwe muvuze ya leta canke mbere n'ababikorera ivyabo yaragize ibibazo bitari bike, amwe agahomba, ayandi akugarwa, ayandi akagabanura ibikorwa yahora akora. Nkamwe mwakomakomeye mwo tubwira ni nkayahe? Twasanze amashirahamwe arenga 100 aba ya leta canke yabigenga yaramaze kugara. Hari gisata c'amabanke hamwe n'ama microfinance, hakaba igisata c'amahoteli n'ingenzi, hakaba igisata c'uburimyi, hakaba igisata c'inyubako cyo twise le secteur des infrastructures, hakaba igisata kijanye n'ubutare, hari igisata kijanye n'ibi byo gutuma tumanako amakuru biciye kw'imihora muri buka, iza smart, za frisere, za teresere n'izindi. Imvo rero zazitumye zugarasi ziratandukanye. Mugabo reka tuje ku gisata c'amabanke hamwe n'ama microfinance. Uruhombo rw'amafaranga, hariho abadeklara fayite nk'ayo mabanke ndababwiye, kugira ngo rikidasibe bikazotwara imyaka n'imyaka. Kweza nino saha rero hariho ama societe n'amabanke n'abandi batarashobora guheza ivyo bya fayite kugira ngo bace bamenye uruhombo ingene rungana. Hanyuma ivyo bigo n'ayo masosiyete nk'uko mu bidondaguye ni byinshi mu bisata kandi bitandukanye, ibisata byinshi. None imvo nyamukuru mubizivuze muri make zatumye ahantu hose bahomba canke bakugara musanga ari zahe?
ibintu nyamukuru cya mbere twabonye n'ikintu kijyanye n'intwari ibereye la mauvaise gouvernance des entreprises ziba iza leta cyangwa iz'abigenga. Twasanze ikintu kijyanye na gouvernance iby'intwaro by'amashyirahamwe hamwe n'ibyo gutunganya ubutunzi biba bitifashe neza, nibi twita immixtion politique. Amashyirahamwe menshi aba ya leta cyangwa y'abigenga avuka kubera imvo za politike, mugabo ntiziba ari imvo mu by'ukuri zifatiye ku mvo z'ubutunzi. Harayo rero usanga yaravuka agaca ajana n'icyo gihe cya politike nyine kije. Iki cigwa mu kugikora murakirabisha ku mbona kazoza y'u Burundi y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060 bihuriye hehe rero? Amashirahamwe ya leta n'abikorera utwabo aramutse atsimbata intwari ibereye itsimbatajwe, ubutunzi bwabo bugatunganywa neza, birafasha cyane mu gushira mu ngiro imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Turamutse tutameze magabo ngo igisata cy'ubutunzi gitunganywe neza, intwari ibereye itsimbatazwe mu gihugu, ibintu byose tuvuga n'abatware bavuga, ufatiye ko ibisata birenga twakoreye ko ibi bintu bizava biguma ari indoto azopfa igiye mu ngiro na gato. Intambuko ya mbere cyo kwita préalable gutsimbataza intwari ibereye, ibintu by'ubutunzi bikavamwo ibya politike, hagashigwa imbere ubuhinga mu gutunganya amashyirahamwe ya leta be n'ayigenga. ubu yari Gabriel Rufyiri uyobora ishyirahamwe Olicom wasobanuraga impamvu bahisemo gukora ubushakashatsi bushingiye ku myaka 40 ishize ku bijyanye n'intego z'iterambere mu Burundi. Dukomereje mu Rwanda, ikigo gishinzwe ubuzima kivuga ko umubare w'abashya bandura virusi itera sida wagabanutse ukagera kuri 2.2 uvuye kuri 3%. Gusa umuyobozi w'ishami ryo kurwanya sida muri iki kigo Dr Basile Ikuzo avuga ko abantu badakwiye kwirara kuko kuva iyi ndwara itarabona umuti cyangwa urukingo abantu bazakomeza kuyandura. Ni mu kiganiro yajyanye na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa, aho uyu muyobozi wo muri RBC yavuze kuri iyi mibare ndetse atanga inama yibanda cyane ku rubyiruko. Abafata imiti kuri ubu ngubu ni ibipimo biri hejuru cyane, biri hejuru ya 95%, kandi n'abafata imiti nabo gasanga baragabanya ubukana bwa virusi itera sida ku kigero kiri hejuru. Hari ubumenyi nanone kuri HIV nabwo bwagiye bwiyongera, cyangwa nanone muri programme zirinda ababyeyi kwanduza abana babo. Ibyo nabyo biri mu bigenda bituma ubwo bwandu bushya bugenda bugabanuka. Ariko se iyi mibare birashoboka ko byakomeza kumanuka? Igihe cyose indwara ikiriho nta muti nta rukingo, iyo mibare yo izahoraho, tuzahora dufite abafite virusi itera sida. Niba dufite traitement nziza, abantu bakaba batakihitanwa na virusi itera sida, kandi hakaba yiyongeramo abashyashya kuko bo ntibabura nubwo ari bakeya, ubwo urumva wa mubare ushobora gukomeza ariyo kabiri uri munsi ya gatatu, aho ngaho hafi na hafi. Abandura bashya izakomeza igabanuka kuko urebye mu myaka 10 yashize abanduraga bashoboraga kugera hafi no mu 10,000, ariko kuri ubu ngubu kuri raporo ziheruka bari munsi y'3,000 bandura ku mwaka. Uru rwego rw'ubuzima cyane cyane kurwanya icyorezo cya sida ni zimwe mu nzego zakunze kugira abantu benshi bazitera inkunga. Ubu tuvuga hari zimwe mu zahagaze nka uriya muryango w'abanyamerika, uriya USAID warahagaritse inkunga. Ntabwo bizagira ingaruka niba ya mafaranga yajyaga atakiboneka? Nta kibazo kinini byadukozeho kuko za serivisi n'ubundi ziracyatangwa kandi nta cyahindutse, ariko nka program gahunda iriho nka Minisiteri y'Ubuzima turi gutegura uburyo noneho mu minsi iri imbere dushobora guhangana n'uko bagabanyije izo nkunga, kandi twaba twakomeza guha serivisi abaturage bacu. Ni ukuvuga ngo ni byinshi dutekereza kuko urebye mu myaka yashize inkunga twabonaga si no mu buzima gusa, n'ahandi hose zagiye zigabanuka, kandi tugashaka igisubizo cyo kugira ngo twakwigire natwe twumva ko nk'umuturage muri rusange nawe ni inshingano ze mu kuba hari icyo yatanga kugira ngo tubashe gukomeza kurwanya virusi itera sida. Aho tugeze ubu ngubu nta kibazo, serivisi ziracyatangwa, nubwo yenda hajemo icyo kibazo cy'inkunga zigenda zigabanuka, ariko serivisi uracyazibona zo kwirinda virusi itera sida cyangwa ku bafite virusi itera sida ko babona imiti igabanya ubukana. Mu byiciro byagaragajwe ko byugarijwe cyane harimo abapfakazi ndetse n'abakene. Ni iyihe mpamvu ituma ari bo
bugarijwe cyane? Hari impamvu nyinshi umuntu ashobora kubivugamo, kuko hari igihe umuntu ashobora kwandura virusi itera sida bitewe n'uko yenda nta bushobozi yari afite, yenda mu buryo yashakagamo ubushobozi bikaba byarangiza yagiye mu buzima bumwongerera ibyago byo kwandura virusi itera sida. Nanone ku bukene, yego nibyo, hari impamvu nyine nyinshi zishobora gusobanura impamvu umukene ashobora kwandura virusi itera sida. Ese yenda ntiyabashije kuko ubukangurambaga bushobora guca ku mbuga nkoranyambaga, yenda ayo makuru ntiyamenye, yenda ubwo bumenyi ntiyabumenye. Ibyo ni urumva niba atafite ubumenyi bw'uburyo yashaka serivisi ahanini njye nabivuga ko yenda ataba yabashije kubona ayo makuru ahagije, kuko serivisi zo zitangirwa ubuntu. Iyo serivisi rero zitangirwa ubuntu, ntabwo ibijyanye n'amikoro bishobora kuvuga ko aribyo byakuje ko wafata izo serivisi, ahubwo ushobora gushaka amikoro mu bundi buryo, aho bushobora kukujyana mu kuba wakwandura virusi itera sida. Ibyo ni bimwe yenda natwe tugenda tureba, yenda na raporo iki yisohotse hari ikibiduhaye gishobora gutuma mu ngamba twafata ari aho twahera, kugira ngo turebe niba hari icyo twakoraga dushobora guhindura, kugira ngo n'ibyo byiciro nabyo bibe byabona serivisi nziza kandi inoze, kugira ngo nabo babashe kuza mu mubare w'abarwanya virusi itera sida, dukomeze tugabanure ibyo bipimo. Muri iki gihe turebye imyitwarire y'abantu, habayeho igisa no gutinyuka iyi ndwara ya sida, harimo ndetse n'abatakifata nk'indwara, cyane cyane mu rubyiruko. Havugwa nk'umukobwa watinya guterwa inda ariko ntatinye ya ndwara idakira. Virusi itera sida iracyahari, nta muti nta rukingo. Turacyagira imibare y'abantu bicwa na virusi itera sida bari hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 3,000 ku mwaka. Icyo nabagiraho inama ko mu bidufasha kwirinda virusi itera sida ni uko buri wese yakwipimisha akamenya uko ahagaze, nyuma agafata ingamba. Nubwo tutakibona abantu bafite ibyuririzi, ariko turacyagira imibare mishya y'abantu bandura virusi itera sida, kandi niba dushaka kuyigabanura ni uko twareka imyumvire nk'iyo ngiyo, ariko tukumva ko hari indwara kandi ishobora kwirindwa, tukaba twagabanya ubwandu bushya. Mu mujyi wa Jos uherereye rwagati muri Nigeria, imyaka myinshi y'amakimbirane n'urugomo byabiriye muri leta ya Plateau byatumye abaturage bamwe bahitamo kwirindira umutekano wabo. Ubu itsinda ry'abagore gusa rishinzwe kurinda umutekano rizenguruka imihanda buri joro bafite intwaro zoroheje cyane, ahanini ari inkoni gusa. Abagore bakora iperereza bakusanya amakuru ku bashobora guteza umutekano muke, bakagenzura ibikorwa bakeka ko biteye amakenga, kandi bakagerageza gukumira ibitero mbere y'uko biba. N'inkuru ya Ifyoka Bas Etang mwumva mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Lokia Lawrence arafise umugirwa akora buri joro. Araba abana bibe mu maso, agahagarara hanze imbere y'umuryango akababwira ati, hamwe ntogaruka Imana ishimwe. Ayo se amajambo yo muri sinema. Nukuri ko gukora irondo uri umugore mu gisagara ca Jos. Buri joro arasohoka mu mwiza kugira abana biwe n'ikibano bashobore kuramuka ari bazima. Hano turi kumwe na Lokia nabo bakorana mu gihe bariko baritegura ngo bagende. Ubu ni saha 5 z'ijoro zirenga ngaha muri iki gice ca Jos. Amabarabara ari mu mwijima gusa, kure urabona ikimuri. Abo n'abagore bari kwirondo, abagore 10 bakomeye bafise ishaka, atakindi kigwanisho bafise atari inkoni n'amasitimu canke amatoroshi. Buri joro baguma bakizura mu kibano hagati y'isaha 4 z'ijoro na saa 9 z'ubuca, basuzuma imodoka, bahagarika amapikipiki, bizeye kubuza yuko hari icaha cokorwa. Kuri aba bagore bo ngaha, irondo so kugira ibintu bigende neza gusa, bijanye n'ubuzima bwite bw'umwumwe. Benshi mu bagore bo mu ntara ya Plateau barabuze abagabo n'abana, batwawe n'intureka imaze imyaka 40 yarasinzikaje y'intara. Ntabwo barusha kumenya ikiguzi cy'umutekano muke. Iyo ngiye ngira abana banje nti nintagaruka Imana ishimwe, ninagaruka naho Imana ishimwe. Lokia Lawrence ni umwe mu bagize uwo mugwi. Ntabesha ngo aka kazi karoroshe. Kubera amakuru y'ibitero ava mu bindi bigwati, simba nzi kiba kindindiriye hanze. Ikintera ingoga zo kubandanya ngenda buri joro n'akanyamuneza ko kumenya ko iyo nsohotse hanyuma nkagaruka bukeye nta ruvugo rubi ruheza ngo rube. Umukuru w'uwo mugwi ni Blessing Ngozi.
arasigura igituma uwo mugwi ugizwe n'abagore gusa n'igituma banse guhagarika. Twebwe abagore nitwe tugirirwaho ingaruka n'ikintu icyo ari cyo cyose kibaye. Abagabo bacu baricwa, abana bacu baricwa. Amaherezo nitwe dusigara tutagira abana kandi turi abapfakazi. Uwo mugwi washinzwe uhereye ku mubabaro, ariko ubu ukomejwe n'ishaka. Baramaze kugirirwa icizere n'indongozi zo mu kibano, kandi bukebuke ubwoba bwigeze kuba butekeye ikibano ubu buratanguye kugabanuka. Kuri bamwe ingingo yo kubijamwo ntiyoroshe gufata. Aishatu, umugore w'umuyisilamu, yabanje kurwana n'ukwemera kwiwe imbere yo gufata ingingo yo kuja muri uwo mugwi. Ntibyemewe mu idini ryacu ko umugore ajya hanze ukora akazi nkaka. Narebye umutekano muke, ndeba ukuntu abandi bagore bajya ku irondo bibagora, ndibaza nti nk'umugore ubwo nabishobora koko. Ariko Aishatu we ntasohoka ngo aje ku marondo y'ijoro, ari mu bitwa imburi ya kare. Arabanga amatwi, akumviriza ibimenyetso by'ibishobora kuba nabi, akegeranya amakuru yigendereza, hanyuma akaburira uwo mugwi kugishobora kubangama imbere y'uko kiba. Abo bagore ntibakora bonyene, barashigikiwe n'indongozi z'ikibano, kandi uko iminsi ihera niko baguma bagirirwa icizere n'ababanyi. Urongoye uwo mugwi Blessing Ngozi washikana amaso kure kubijanye n'ico kibazo, avuga ko ashaka ko isi yose imenye uwo mugwi, hanyuma imenye ko amahoro ashobora kugaruka hagiyemwo ishaka. Arakoze cyane Prime Ndikumagenge, n'umwanya w'amakuru y'imikino avugwa hirya no hino ku isi, harimo n'ayihariye twateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Abashuje mwese bakunze imikino kuri BBC. Amakuru y'imikino nyahere mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Misiri ritangaza ko ryasabye FIFA kwirukanira rimwe mwirushanwa abasifuzi bayoboye umukino wayo na Argentine ku munsi w'ejo. Iryo shyirahamwe ryashyikirije ikirego urwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi, risaba ko hakorwa iperereza ku myifatire n'amabwiriza agongana yaranze imisifurire y'uwo mukino wabereye i Atlanta. Mu gihe Misiri yari imbere n'igitego kimwe ku busa, umusifuzi wo kuri VAR yanze igitego cyari gitsinzwe na Mostafa Ziko nyuma y'uko umukinnyi wo hagati wa Misiri Marwan Atia ahamijwe ikosa ryo gukandagira Lisandro Martinez ku kirenge mbere y'uko icyo gitego cyangwa. Misiri kandi yavuze ko Mohamed Salah yakorewe ikosa mu rubuga rw'amahina amasegonda make cyane mbere y'uko Argentine itsinda igitego cya gatatu cy'insinzi, umukino ukarangira 3-2. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Misiri ryasabye ko hakorwa iperereza ku basifuzi bose bari mu kibuga ndetse n'abasifuzi b'ikoranabuhanga ry'amashusho VAR, kubera ibyo yise amakosa adaca ku ruhande ndetse n'ubushake buke bwo gusuzuma amwe mu mashusho y'ibyabereye mu kibuga. Mu wundi mukino, ikipe y'Ubusuwisi nayo yageze muri kimwe cya kane isezereye Colombia kuri za penalty nyuma y'uko iminota 120 irangiye ari ubusa ku busa. Kugeza ubu ku makipe 10 yarahagarariye umugabane wa Afurika hasigayemo ikipe imwe gusa, ikipe ya Maroc izakina umukino wa mbere wa kimwe cya kane ku munsi w'ejo n'ikipe y'Ubufaransa. Amakipe menshi ya Afurika harimo na Misiri yagiye atsindirwa ku minota ya nyuma. Ese ibi byaba byaratewe n'iki? Navuganye n'umutoza Beken, n'umutoza w'ikipe ya Etincelle yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Na experience y'abatoza ba Afrika dufite. Toza ba Afrika dufite ntago bari kuri niveau yishamaye cyane, dushaka abatoza bahembwa makeya, ko nabo experience yabo nayo ntayo, ugasanga hari amakosa bakora ari nka technique. Urabona nk'ikipe twari tureje n'ijoro ya Egypt. Ekipe ya Egypt yashoye mu gice cya mbere yashoye gukina, yatera imwe mu gol, itsinda igitego. Argentine yateye inshuro zinga 15 ntiyabona igitego. Kuma ko ibyo tuvuga tuti iyo nka Egypt ishobora kwataka nayo igakimupira yagomba kubona andi mahirwe yo gutsinda igitego, kuko babona nka defense ya Argentine yari yoroshe par rapport ya defense ya Egypt. Cabo Verde yo nta mahirwe vraiment twarishimye, ariko nayo nta experience mbuga rwa mbere kina no muri Afrika ntabwo yarizwi cyane. Biragaragara ko wenda ubutaha amakipe muri Afrika zagenda no yize yashobora gufungura agakimupira ufunguye sawa sawa, bagakimupira batakwa bigatuma batankisa ibitego mu minota 5 ya nyuma, kuko itega yose ufunze ugiye gufunga muri defense ku ikipe ikomeye
iragutsinda byanga bikunda kuko barabarusha muraruha cyane kujya gushaka umupira babakira amapasi ya tic-tac hano na hari bagatera mu pole mufata umupira mukadegaje umupira ukagaruka byose ni bigaragaza ko nyine experience ya Afrika iracyari ntoya cyane iracyari nyuma cyane kandi byagaragaye ko nanone ngo nta experience bafite ariko umupira bashobora kuba bawuzi bashobora kuwukina kuko hari amakipe amwe namwe bakiri bagatsinda ukabona bayatsinda banayarusha. Uretse uwo mukino wa Maroc n'Ubufaransa ku munsi w'ejo kuwa gatanu ikipe ya Espagne izahura n'Ububirigi kuwa gatandatu ikipe ya Norvege ikine n'Ubwongereza undi mukino wa kimwe cya kane uteganyijwe ku cyumweru hagati ya Argentine izahura n'Ubusuwisi. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi Gendi Yves Bucyana. Ive Bucyana arakoze cyane. Dukomereje mu kiganiro cy'abagore cyo kuri uyu mugoroba mugenzi wacu Ivete Kabatesi yagiranye ikiganiro n'abagore n'abakobwa bakina umupira w'abakobwa bafite ubumuga aho bari guhamagarira bagenzi babo bafite ubumuga gushirika ubwo bakitabiriye umukino kuko babafashije kwiyakira. Reka tucyumve. Mwireho neza. Abagore n'abakobwa bakina sitting volley cyangwa umupira w'amaboko w'abafite ubumuga barahamagarira abagenzi babo bafite ubumuga gushiruka ubwoba bakitabira uyu mukino ngo wabafashije kwiyakira ubu bakaba babayeho ubuzima busanzwe. Umwe muri bo ni Solange Nyiraneza akinira ikipe y'igihugu ya volleyball y'abafite ubumuga mu cyiciro cy'abagore akaba bifatanya n'umwuga w'ubutoza ndetse no gukora insimburangingo z'abamugaye. Muri sitting volleyball ndi umukinnyi nkaba n'umutoza level 2. Haba hari amahirwe hano hanze menshi agiye atandukanye nk'urugero nk'uko nguko nanjye nahise mbona amahirwe yo kujya kwiga gukora insimburangingo. Nabyize muri Tanzania ariko kugira ngo bambwire njye kwiga nuko bari banzi mu mikino y'abafite ubumuga kandi nuko bari babonye yuko mbishoboye. Rero muri icyo gihe yomba nitinya ntabasha kujya muri societe ngo nisanzure nirekure ntago bari bungirira icyizere. Niyo mpamvu rero bagomba kwitinyuka ntacyo bitwaye kuba tumugaye nubwo bwose hari ikintu ushobora gukora ariko ukagikora mu buhoro buhoro atari vuba vuba nk'umuntu udafite ubumuga ariko natwe turashoboye. Uyu munsi rero kuri wowe kuba waramugaye ntukibitekereza? Mu by'ukuri ngewe kuba mugaye ntago nkibitekerezaho cyane kuko nagize n'amahirwe yo kwiga mu kigo cy'abafite ubumuga. Nagize amahirwe yo kuba narakuranye n'abana bafite ubumuga numva ko akaguru katazamera kandi koko ntago kazamera. Muzadukurikire ku rubuga rwacu dufite urubuga rwo koga dukora koga hari urubuga tujya dusohokeraho numva nta pfunwe ngira kuba najya koga muri piscine nakuyemo akaguru proteze mba numva ntacyo bimbwiye nzi koga. Nshobora gukubitamo agasitire kanjye nkavuga ati kubera ko ndi bushyiremo agakweto karekare ntago ndi bubashe gukoresha proteze ndakoresha agakweto karekare n'agakanzu bijyanye nkagenda mu muhanda n'utubago twanjye numva nta kibazo na furusheri ziri hafi aho ngaho. Ibintu nk'ibyo nyine nibyo bigenda bibamotiva n'abandi bagenzi bacu bakisanga nabo mu mujyo wo kutitinya kubera ko bafite ubumuga. Urumva rero kuba naragiye mu mikino paralempike urumva n'ibintu bya finance bigenda bizamo ugasanga mu rugo hari iterambere wagezeho mu muryango kabinyuze muri wowe binyuze mu mikino y'abafite ubumuga kubera wowe witinyutse kubera wowe wagize amahirwe yo kugenda tukaba turi n'abambere muri Afrika. Urumva ni ibintu byo kwishimirwa umuryango baba bari proud y'uriwe kandi kera bakaba barakuvugagaho ibintu bitari byiza bakavuga ati uriya muntu ufite ubumuga muramurihira amashuri y'iki ko ntacyo azabamarira n'ejo bundi bakaba bamuteye inda amagambo nyine agenda avugwa kiriya kimuga ibintu nk'ibyo. Ariko ubu ngubu babonye yuko byose bishoboka umwana wese ari nk'undi wateza n'imbere umuryango wawe. Nk'umwana w'umukobwa imbogamizi uhura nazo cyane cyane ni nk'izihe nk'umwana w'umukobwa umugaye? Imbogamizi cyane cyane njya mpura nayo nkumva ndanababaye nk'insimburangingo hari igihe ivunika itaguteguje urumva cyangwa se wakwikubita hasi nk'imbago yawe ikavunika aho ngo uhita utekereza ukavuga ati okay kumbe bya bintu n'ubwo bwose umuntu aba yariyakiriye yarirekuye ariko ako kantu yo kabayeho kameme ntago kabura kugutusha ariko ugahita ubona yuko nta kundi ugahita ushakisha uburyo. Rero disability is not inability. Bye. Disability is not inability. Ni kuri ubwo butumwa rero busobanura ngo kumugara siko kunanirwa tusorejeho. Muramuke kandi neza abari baduteze amatwi.
ikiganiro cy'abagore nicyo gisubije ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba mwari kumwe nanjye Latifa Umutesi.